yihuta. Icambere nuko amareforme abakenewe, les réformes annoncées haba gushirwa mu ngiro, la mise en œuvre des réformes zikanyaruka. Hari amareforme nk'ubu ari karaja mu ngiro ibi bya digitalisation, kuko digitalisation izofasha cyane muri amélioration du climat des affaires, yongere ifashe muri bya gouvernance. Hari ibindi bihari by'amareforme y'amadéclaration fiscale en ligne, amapide paiement en ligne des impôts. Ico ni ikintu kizofasha cyane kugira ngo la gouvernance y'améliorer, kugira ngo umugwizatunga ashobore kugira déclaration fiscale yo gutanga ikori yiwe arahaguruka ngo agende gushika kw'irobere, ashobore kuriha amakori yiwe atiriwe araja mu kigobere, hamwe ata contact physique iba hagati y'umugwizatunga n'umuaja obere, kuko iyo abantu bagenda barabona kenshi nibo nibe bintu bya mauvaise gouvernance bishobora kubamo. Nivyo byagiye biramo mu bihugu bindi bya Singapore, bya Maurice n'ahandi. Il faut tuja muri digitalisation kugira ngo iyo politique ya digitalisation ije mu ngiro bidatevye. Cyo kimwe n'ibya facturation électronique. Secteur privé irafise ibyo kirakora, abantu les hommes d'affaires barafise ibyo barakora kugira ngo bajigire iyi situation d'inflation importée, ariko ibiciro biko biraduga ku masoko mpuzamakungu. Mwarabonye mu gihugu ca Kenya ariko bade manifestation ibiciro biko biraduga. Ibi rero abagwizatunga bakeneye gutera intege. Naganda babwire ko hariho muravye mu ma base de données des informations igihe imbere ya crise 2015 le niveau d'investissement direct étranger twari autour de 350 millions de dollars. Haraba crise birakoroka gushika dushika ku miliyoni umwe w'amadolari. Mugabo des hommes d'affaires burundais, le secteur privé burundais a continué d'investir, a continué à prendre des risques. Baratanga akazi mu madomero atandukanye, mu mabanki, mu assurance, mu industrie. Au lieu de les encourager, abantu bakaza kuvuga ibintu qui décourage le secteur privé.